kuronka opinion iri different naco bintwaye ndacaza ingo ikiyago turimwo sinokwemeza neza ko ari ukuri ya 100% kubera ko uriko bivuga wewe canke n'undi muntu cyane naje ibyo novuga by'iwanje paditu ibyo sinovyemeza ijana kujana kandi ntawo vyemera ko ari ukuri twese tuko turavuga gusa tuko turinterchange rero muri uko interchange ico nibaza ko izi mbuga ziba zibereyeho niki ni ugutanga ihumure abarundi cyane n'ibindi bihugu iki niki ibibazo bihari ni byinshi ni kuvuga n'agakaciye n'umusuma muze muraba umusuma iyo yadutse nuwo bativye niki yumvise ati ngo aho umusuma ariruka aho kwiruka kuja gufata sasa normal twese niko yubatse rero ico nagomba kuvuga nanje sinovuga ngo ni no kuri kote mugabo icyumviro cy'uyu mucinga ntaye nzigidashira namba ari nzigidashira yagerageje kubivuga mu buryo buri kere kandi umengo yagerageje no kubaranta hagati na hagati ni kuvuga naho guhengama je ndiko ndahengama ngo ni bibi ngo caye ngo ni vyiza caye ngo nze muri cadre politique paditu gusa nagomba yuko iyo turi mu biganiro nk'uko canke ushitseho ino space ukuya abeho kubaransa ntutuge umubyura ngo urumva ngo n'igihe isoko zasha ngo leta haruno wavuze ngo urumva ngo dukora ko ngo intwaro ngo kabisa ngo urumva kabisa ngo sinzi igiterme yakoresheje uca wumva neza yuko harimo ibintu umengo nukunyinyurana umengo harimo akantu kaka bradofere ebana bitagenda neza nta werade okene parfait ibibazo bizokwamaho birahari gusa ahubwo kusa kano kanya sero n'ikibazo cyari kibaye kwa rugutanga ihumure abantu bakumva ko batuje bakumva ati mbohego vyashitse kandi hajya so wese upfa kwinjira ngo agiye gutora udukuru iki niki ivyo sinovyemera haya ni mu gisirikare cyo mu kinyagihugu hanyuma kuba vyashitse hagasha nanje ndi mu nzu hashobora kumpira ko ne accident ishobora kwaduka mu buryo buca nk'iburiya hanyuma hakabaho amaperereza ayo maperereza agashikwa habona akavugwa hanyuma hagaca haba urusatana twebwe tukaza ego ayo maperereza turayemeye cyane tuyemeye birashoboka ko hari ico vyohindura canke ntihagire ico bihindura muri make ni ya migani nyene uko zivugijwe niko tuzitamba ni kuvuga vyaba vyo bitaba vyo ntafise ubwo burenganzira bwo kubikorako no kubihindura nca nicara nkaceceka hanyuma uburongozi nabwo tuvuze ngo urumva kuzinya space kuko riko tubwira ati byaba byo bitaba byo nyanya ntafise uruhusha ko kubihindura ngo noca niyicarira nkaceceka muri make uriko duhanura kuzinya space wowe nyene wasavye mu ijambo eka sinavuze ngo riko ndahanura kuzinya space oya naduze mvugana oya nabisereka no bisubiramo naduze mvuga nti icoba cose kano kanya navuze nti kano kanya yuko ino space wadugije ko ngaha aya urumva harimo akantu k'akabradoferi kandi ako kabradoferi nako karazana namwe n'ukuntu watakiramwe umuntu canke undi wese agatamwe umva nk'ubu ari nk'uwadutse ngo dukora kumwe n'intwaro kabisa ngo badukijije none ko umuntu yipfuza ko neva yomuvako na neva wenyene avuga yuko twara nabi wowe ushaka deba wewe aba ari we gushyiraho abavuga ibyo ukunda na jewe ndakunda abavuga ibyo nkunda ariko sinshobora navuze ko kene parfait twari ku kibazo cyayo masaso yaturitse navuze sinzi idashira vraiment yabivuze ahagaze hagati na hagati nibumvirize bavuze ati guma mu mazu iki niki hanyuma nambara babijejwe umuvugizi w'igisirikare iki nk'uwe wavuze ngo urumva ngo munyakabiga ngo hari ibyaguye munyakabiga natwe turafite y'abantu papa nashize ko amafoto bro ni wabugira utangure guharira ama fact ndiko ndaharira eka none ngo mbasubize ijambo nta kimwese ndiko ndaharira gato ntaguciriyemwo n'abariko baratwumviriza tugendere ku kintu kimwe hari ico bita des faits les faits ce sont des événements icabaye iyo hariho ifoto video n'ibiki les faits ntiziharirwa peut-être ushobora kuzinterpreta mais ntiziharirwa ica kabiri hariho des opinions les opinions yewe iyo nuguruye space kuko hariho umugambi nibaza wabo bantu ushigikiye abadede kuko usa nk'ubu bashigikiye utabashigikiye bitumenyeshe ariko mwari mufise umugambi bita ryogora duhure je natanguye ama space kugira abo mwabwiye ngo ryogora duhure bashobore kuvuga donc on parle des faits les faits zabaye ce sont des faits ntawo ziharira on peut les interpréter les interprétations peuvent différer c'est tout sinon merci ko cyumvira washikirije ndaguhaye umunota umwe hama tubandanye
Warunyandikiye ati sindanawumara bandanya umare ego sindanawumara kandi munambabarire hanyuma urumva wowe ufise space nyine gituma warayuguruye urumva uhagaze kuvuga ati ngo urumva ngo ntidushigike ibi na biriya nta na kimwe ni uburenganzira bwawe hama nanje vraiment je le droit kuvuga ngo mpagaze aha canke mpagaze aha aya ivyo navyo ni droit yanje nanje muga kano kanya sero n'ikibazo wari wadugije nico nanje kuvugira ko sindiko ndavuga ngo urumva ngo mpagaze ngaha ngo mu badede cyangwa se mpagazeho aho no bampagaze hose ni ntuze ni shwa yanje murakoze. Ok, Trésor, merci. Sinon, à part kutujuja nabonye utigeze uhumuriza umurundi numwe. Tubandanye. Mugabo ntaco nta problème. Abantu turi différent habura urwango. Tubandanye ijambo ni rya Melance yari yavuze. Je pense. Ngwakuzi ijambo ni rwawe. Nahejeje kuvuga. Yego. Ngwakuzi karibu. Ego murakoze je kintu gusa novuga ku bintu vyerekeye imiriro ku ntwaro ya CNDD misi yose vyama biri hari ikintu cinyegeje nyuma dufatiye ku isoko rya Bujumbura tukabanya n'ahandi hantu gushika no kuri prison igihe Ndayishimiye yafashe pouvoir murabona ko n'iborohero rya Gitega ryahiye hama hari insiguro ariko mu nyuma wamusanga hari ikindi kintu kiba cinyegeje nyuma reka ibi rero ngira tubihe umwanya ngira tuzoronka amakuru ariko ico abarundi bakwiye kwibuka yuko bakwiye guhaguruka bakamenya yuko iyi ntwaro yuko nta kindi ishinja atari konona gusa kandi nta n'amahoro izobaha nta n'amizero y'ejo cyangwa ejo hazoza heza nuko bohaguruka pana mu vy'amajambo bakamenya umuti uyikwiriye kandi barawuzi ivyo bakoresha ni inguvu niki rero inguvu zamaze kugwa n'izindi rero nkavuga umuriro niko kanya ka barundi bo kwiyumvira ko bazoguma mu bintu nk'ibi cyangwa bazoguma arabarorezi kuguma arabarorezi ntaco bizobamarira murakoze. Nkwakuzi nimba namwumvise neza avuga ati barundi muhaguruke abadede bafise historique yo guturira ibintu irashobora kuba ari tour yo guturira ama magasin militaire pas magasin militaire ama stock ama munition nico waruvuze oya hari ikintu kibashobora kuba ari ikintu cabaye banyegeje cyangwa hari ikindi kintu bashatse gushikako badede nta kidashoboka nkwakuzi ico kintu bashatse gushikako kuko twese abarundi turazinanye kandi histoire yabaye ntidushobora kuyibagira ivyabaye muri 2015 le 12 décembre haravuze amasase mu makambi abadede baca birara mu makartier kwica abantu vyoba ari ivyo ushatse kuvuga mu babashaka oya sinovuga reka tubihe umwanya Allô? Oui, pardon. Hariho umuntu yariko aramuvugiramwo si vyiza soit umwuzukuru wa Sekanya ou quelqu'un d'autre nimureke kumuvugiramwo s'il vous plaît mumuvugiyemwo ndabamanura merci. Ndashobora kuvuga ego karibu ijambo ni gwawe pardon ego turavuga yuko ibintu vy'isanganya tunovuga en general nuko ibintu vy'isanganya yuko ni ibintu umuntu adashobora kuha icizere vraiment zero kubera iyo bibaye ibintu hari ikintu cabaye novuga yuko ibintu vy'umuriro kuri CNDD-FDD wamusanga yuko hari ibintu usanga bafisemo responsabilité hari ikintu bashatse gushikako cyangwa ikindi kintu kitari ciza ariko nkavuga niko n'akandi akaryo ko kwibutsa abarundi yuko bakwiye guhaguruka pana vyo kuba des assistants gusa bakaba actif nta kindi novuga.
Okay, voilà Nkwakuzi arashikirije message yiwe je ngerageze uno munsi kutaguma ntanga ivyiyumviro vyanje do tutwasoma yavyumvise reka twakire Prudence na Zanzibar. Prudence avuge hama akurikire Zanzibar, karibu. Ndabaramukije sinzi ko munyumva. Turakumva neza, karibu cyane. Nagire mvuge gutyo kintu kibaye ubunyene, gusa icyo novuga ni ikintu kimwe, nibaza yuko hakiri kare twoca dukira imanza ngaha ngo bimeze uku n'uku n'uku, kuko umuvugizi w'igisirikare amaze kuvuga Prudence, wowe ufite shida za connection? Prudence, connection yanyu nibaza ko yagoranye gatoyi. Okay, connection yagoranye ya Prudence. Reka twakire Zanzibar hama umwuzukuru wa Sekanya. Mwiriwe neza. Sinzi ko Mwiriwe Zanzibar. Mwiriwe neza. Muranyumva? Yego turakumva. Binanyumva, okay. Ivyo bintu vyabaye ngaho oye. Ntitwokwizera neza yuko ari accident isanzwe harya armema y'igihugu. Je nibaza ko yubatswe ku buryo ngira ngo niho haba hari umutima w'igisoda igisirikare. Je nibaza ko tubwiza ukuri vyabaye kugira ngo abanyagihugu tureme. Hanyuma je sinohanira abantu kuja mu mazungo binyegeza ahubwo boja hanze bakaraba nk'ivyo biriko biragwa muri quartier ntibasange mu mazu bafume biruka n'ivyabasi ntibabibona. Hanyuma ngerageje kumviriza Teddy Mazina ngene avuga umenga arafise inkuru yoduha naho yozitubwira zikura ko basabwa ati izo sindazemeza neza nazo zodufasha. Murakoze. Ego vuze ukuri nanje numvise ko yavuze mu migani myinshi cyane ariko ntaco burya je ikintu nize muri ibi bintu biba mu Burundi muri sous region n'ibiki nk'inyuma y'imisi 10 ukuri kuba kwabonetse uri umuntu arondera ukuri uba wamaze kukuronka. Ubu ibintu biracaba nimba ari abadede babigize canke nimba atari nabo babigize mugabo bariko bategura kwikika mukiza tuzobibona tuzobimenya. Message uyu Zanzibar atanze avuze ati wowe uhanuye abantu gusohoka none ntiboja mu nzu kubera urumva nk'ivyo bibomba biriko biraja muri quartier bosohoka bakaraba iyo biza biva hanyuma bagakinjura bikagwa mu nzu ziri vide ntibikwe abantu baba bakubwira ko uriko uratera ubwoba abanyagihugu. Oya kuva na kera igihugu kiri mu ntambara yo imigwano ikihari iyo batanguye kurasa twarasohoka tukumviriza tukaraba iyo ziva niyo duhunga tuja si ubwoba nteye. Basohotse kuraba iyo biva wumva ari magasin militaire iriko iraturika pas magasin militaire magasin y'amamunition iriko iraturika hakaba ariho ibibombe biriko biraturika ubwo ntihava haba ama casualties menshi abantu benshi usange bapfuye hovyo ngo kubera ngo bari bagiye kuraba aho biva. None gashaka ko wopfira mu nzu ntiwopfira hanze. Bon gupfa ni gupfa urumva aho naho umwe wese kuraba no kuraba kuva kera gituritse umuntu araraba iyo kiturikiye hanyuma akamenya iyo anyaga amagarajo. Murakoze. Okay, bon je quand même ndahanura abasivile kuko amakuru dufise gushika ubu nuko iyo magasin y'amamunition yaturitse gushika ubu nimba ari magasin y'amamunition yaturitse ni mugende à l'abri c'est tout ntimuje kuyexpose. Jewe c'est mon conseil personnel. Après mwese muri ngaha kuri space ni mukurikiza ama conseil mwiyumvamwo sivyo. Tubandanye umwuzukuru wa Sekanya karibu. Mwiriwe neza muranyo. Yego turakumva.
Bon, en fait jewe numvise inkuru nk'abandi bose ariko ngomba gutanga akantu kamwe nabwiwe n'umuntu yakoze muri ijya base arabwira ukuntu itunganije. Normalement ajya ama munition ari muri sous-sol, donc ari ahantu hariya hasi gose, then ndiko ndiyumvira comment hashobora kuba haba explosion ikamara autant de temps alors que sinzi yuko ukuntu hatunganije jusque là. Est-ce que hariho amantu ama alerte ashobora gutanga yuko hariho haje umuyaga nkuba hariya canke habaye amafilme hariya pour que baproteja ziriya munition ziri hariya. Ico ni ica mbere. Ica kabiri sinumvise iyo question ya mbere, pardon. Reynold uvuze gute? Iyo question ya mbere uvuze uti est-ce que hoba hariho amakwa ikintu cari gutuma umuyaga nkuba udahaba? Système d'alerte en fait. Ah, Muri ok. muri ico kintu kiri aussi stratégique atantu za système d'alerte ishobora kubaho. Nko mu bihugu bizima kwa muri leta major Parce que okay, yeah. uko yambwiye ati niho hantu hambere hari stock ya mbere très stratégique ku bintu by'ibigwanisho depuis kuva kera gushika n'ubu. Yakubeshe kuko hari watubwiye cagiye tweko turakora ikiganiro kuri Ndadaye kuyicwa rya president Ndadaye, hari umuntu yadupartagije information aratubwira ati burya abasirikare bamucunga bahise no kugwana kuko iyo bagwanira hajya muri jya kambi bijya bigwanisho biri muri susoro bigaturika Bujumbura yose iri guturika. Donc uwo muntu ntiyakubeshe iyo info yuko hajya ahantu hari stratégique, c'est vrai. Exact. Mais est-ce qu'abadede barafise ukuntu bajera novuga gute ama catastrophe naturelle canke ama incendie canke ikibazo nomenya? Donc uwanashima yambwije ukuri atavuga ati en fait hajya chaque fois après 1 heure hariyo abantu bacayo, donc voilà ko tout est bien. Donc ni ahantu hacungwa cane à chaque heure abantu bagenda bakahaverifiya, c'est ça? Ok, umwuzukuru wa Sekanya je pense kahejeje kuronka problème ya micro ntituriko turamwumva. Reka ndakublokere micro amasubire ndayugurure peut-être biraza kugufasha. Ok, aragiye. Reka tubandanye. C'est une soirée pas comme les autres. Ndabarabire ama update ariko araba. Hari uwitwa Dr Dash aheze umunota yanditse ashize ko drone Shahid y'aba Iranian aca yandika ati if you know you know, ngira ashatse kuvuga yuko hajya ahantu hakubiswe na drone. Mugabo bon, je vous ai partagé le tweet. Je byo muranga je vous partage seulement hanyuma na hanyu gutira vos conclusions, c'est tout. Ico novuga nuko muri prison hari abanyandikiye ama message kuri ntuze kuri WhatsApp yuko ku Mpimba hari ibisasu byinshi byahaguye, abantu benshi cane gose bakomeretse. C'est presque une question humanitaire kwitaho ibiriko biraba mu Mpimba muri kano kanya. Nukuri murabasenga musengere abo bantu bari mu Mpimba kuko bo ntibashoboye gusohoka biruke igihe hoba ikintu kibi. Mwibuke yuko aussi ijya prison y'Igitega yarigeze gusha, abantu barabareka barahirayo, abadede ils ne sont pas intervenus ngo soi-disant ngo hari abapuciste. Dusenge mu Mpimba ntihabe catastrophe humanitaire. Nuko hari wanditse ngo rega abadede bafite diplome y'imiriro ya Nyakanga. Anyway, ndabapartaja gusa peut-être les réactions à chaud,
abaronka ama video c'est très important muyadupartage kugira tumenye ibiriko biraba en temps réel. Ndabona Trésor ashaka kugaruka, reka ndamuha ijambo ariko abishoboye ayishikirize mu mwanya muto. Kingi Umurundi yanditse ati update turi le 31 mars 2026 abanyagihugu bo ku Musaga baratabaza bariko barasahurwa mu mihana yabo bivanye n'ibihejeje kuba abanyagihugu nka bose bo ku Musaga bataye izabo barahunga benshi bahunga batugaye inzu zabo canke impangu muri kano kanya 21h ubu nyene two turavuga donc avyanditse haheze iminota 9 ubu turi 21h43 hari abasuma benshi cane bariko binjira mu nzu z'abanyagihugu basahura ibirindani abanyagihugu baratabaza inzego z'umutekano igipolisi ko bonyaruka kubakingira ivyabo voilà reka ndabapartage tweet yiwe mubwira abanyu vraiment yuko hari abantu bariko barikika mu kiza kugira bagende gupiya ibitari ivyabo umwuzukuru karibu. Ok, muranyumva? Ego turakumva neza cyane. Tongeye ntangure rero nari ngejeje fait ko mwanyumvise ikibazo nari mfise ubwa mbere. Donc icambere wabajije ko hariho système d'alerte. En fait, nabajije yuko fait umuntu yariko arambwira ce qui se passe là yuko azi base ukuntu itunganije. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Fata umwanya wawe turiko turumviriza. Ok, donc ikintu ca mbere c'uko fait ça peut jamais s'enflammer muri iyo cadre twabonye parce que il y a des gens à chaque 10 ou 20 minutes bashobora kuba barihera kubera ko fait il y a un incendie bashobora kubisinyala. De deux, si vyabaye gutyo et puis baratuzadi quelque chose akantu nyene gatoya gasanzwe kuri Twitter sinzi ko mwakabonye comme si ari incendie ya mbere iri un peu banal mugabo uwo twariko tuvuga ati en fait il se peut pas yuko base ishobora gusha depuis bagaza muri iryo sens. Donc il y aurait juste ikindi kintu cabaye entre abantu bari indani pour que ce soit ça. Ico ni ca mbere. Ica kabiri biri un peu dommage yuko ahantu hose babikwa ajoute les munitions zija un peu partout mu makambi yose isha aussi facilement que ça. Donc en fait il se joue des trucs à l'interne tutazi ariko là qui ça peut toucher ibindi bintu tutaramenya un peu ailleurs. C'est ça. Ok, donc iyo kambi itigeze isha depuis bagaza depuis 1981 niko twovuga depuis 45 ans niho igiye gusha uno musi c'est ça. Iyo kambi iri si stratégique akabivuga nk'uko umenga nta cabaye akabivuga nk'uko umenga n'aka incendie kabaye ngaho ya kw'istation kumbe ni ikintu gihambaye. C'est ça.
Muranyumva? ego. Ok, merci. Donc, uvuze uti ariko agerageza kuminimiza ivyabaye. Alors, j'ai une question. Ariko agerageza kubiminimiza kugira ahumuriza abantu canke ariko agerageza kubiminimiza kugira anyegeze ivyoba biriko birakorwa à l'interne, donc izo lutte interne, canke hoba hari ikintu bariko barategura? En fait uwo mu ancien militaire yambwiye ati harya ni hantu hambere ata munota ushobora guhera ata abantu 1 ou 2 bagiyeyo kandi en plus les munitions ziri un peu novuga zikaze les missiles tout le monde ntizica juste muri 1 seconde ou 2 ça veut dire il y a quelque chose qui s'est passé en interne bataramenya kugira ujya mu rushikari c'est ça. Ok, donc ni ahantu hacunzwe cane gose, ni ahantu atana 2 minutes zihera abantu babiri batagiye kuraba uko vyifashe. C'est ça, la procédure misi yose toutes les 2 minutes abantu bategerezwa gucayo kuraba kuko c'est un stock iri hautement stratégique. Yep, c'est le sous-sol. Ni juste mu Ok, kuzimu. yeah. Et kuko biri muri sous-sol, ça je l'avais dit dès le début du space, c'est ahantu hapfa guturika ivo. Donc, ta source iriko ivuga iti il y a une possibilité à l'interne ko hoba habaye sabotage. Bon, en fait, nivyo yibaza en fait parce que ntibishoboka yuko en fait irya base ishobora gusha juste bisanzwe gutyo en fait. Ok, merci beaucoup. Merci comme info dushikirije, je ndagusubiza cane vraiment. Kandi uri mu bantu nemera, donc voilà. Reka twakire Ntwari Mathias. Karibu. Urakoze. Asha nanjye nagira ngo icyo mvuze kuri bino byabaye Bujumbura mwaje sinzi ko byinshi. Uretse ko umuntu ashobora kwiyumvira byinshi akavuga ati sekuru w'imuriro arekwa gusohoka, so ntawo bumenye iyo biva. Sekuru w'imuriro ya Nyakanga yaruka kuja hanze, rero urumva birashoboka. Mugabo je ikintu gane ivugire nagira ndabe ubwoba bwabaye mu Barundi. Mathias, sekuru w'imiriro ni uriko vuga neva. Bunyoni nkeka ndabizi. Siwe amasoko ahari ne mbega neva ari mu gihugu canke ari hanze? Sinzi ahari mengo yahora Guinée, sinzi ko yatashe, mengo yaratashe ko ibyaheze Rovene byo yagiye. Biriko biba yicaye mu Burundi. Sinzi neza kabisa abizi bo tubwiye. Okay, donc cokoza kubera okay. Bari gucokoza ariko sinzi ko ari nabyo. Gusa ngira ndabe ku by'abarundi byabaye bacira ubwo abarundi bagize. Bacura ringe n'abasendede nabo nyene bapafye. Uri kurumviriza abasendede bashigikiye sendede bamwe abantu nibitonde, abantu nibagirikiye, ntibagira ubwoba nibisanzwe. Gacura amatohoza sinibaza ko ajya amatohoza bayagize umuriro wazimye ko urava ko ibintu bigiturika gashaba ko ari circuit yabaye. Sinzi ngene bashoboye kubibona ingene bashoboye kubitohoza. Rero gacura abantu ubwoba abarundi bagize. Gacura no kuna amapaniki ibintu byabaye, harabataye abana mu nzira, harabagize iki. Sende gaje kugira misi yose yuko amahoro arijya nawe abanyagihugu bayikora 100%. Yaba byukuri abanyagihugu bizeye sended kwera iki bugira ubwo bwoba bungana gutyo. Yaba byukuri abo bantu abo barundi bizeye abo basendede bizeye abo barundi. Kuko umengo bariko barabahenda. Kumengo bariko barabashaka ntibabagumukane. Kumengo hari ikintu ariko bashaka kubanyegeza. Kumengo bariko bababwira umengo ni mugume hamwe umengo arasubwa ko ashobora kugumuka. Hari ikintu nako kinyegeje inyuma umuntu atazi icarico. Twizere rero ko yarenze avuga yuko ari circuit ejo ata muntu bazoja gufata bamwagiriza ivyo imiriro byaraye bibaye ko nyene bazotwereka ingene muri iyo circuit yagenze ni cyo ingene byagenze neza akabisigura kuko barashobora ejo gufata abantu hama jembo numenga abarundi birekana ko bafise ubwoba kandi ko bafise ubwoba bafise gutuma bafise ubwoba ahubwo rero hakuze kumugumana ubwo bwoba gutyo nabo batazi ryari biba kubera ibibaye byose hari benshi batazi bataye umutwe kandi batanegereye n'ivyo naho hantu vyerekana rero ko abarundi nyene bafise ubwoba. Je nibaza rero yuko CNDD abarundi tworaba tugatangura tukaja hamwe tukaraba ukuntu kabisa twoyikurako. Nayo jewe kuba ari magaze yahiye n'ukuri ntaryohe kona kibabaje usanga amazu y'abarundi yamazu y'abarundi yari karasha nayo yagiriye ko nababo babikomerekeyemo
na ivyo bigwanisho vyo nibiza kutwica ari sendede yabituriye ari drone yabituriye ku bwanyu nkanyankamugayo n'ubundi vyica abarundi sibiza gukiza abarundi canke bakabirukanya mu murenge hariya mu minenge bakaja kwica abantu nibaza ko ata mpuwe jewe novyumvira ivyo bigwanisho vyabo mugabo gusa nibaza ko abarundi tuve mu bwo bwoba kuko birerekana ko tudakunda sendede turabona yuko sendede tutayintene kuki tuguma turi nk'ubu n'umwanya mwiza kabisa wo gutangwa tukiyorganiza tukaraba igituma twizere rero yuko ico cabivuye ko vyose ni vyiza kuri jewe ko biri kose n'igihombo kuri sendede kandi nanje sikiye kwihomba kuko yaraducinyije imiducinyiza n'ubu hari benshi bagowe kuberayo rero je nashaka gusa kwerekana ubwo benshi bwa sendede bw'ukuntu itubesha igumi ibesha abanyagihugu ngo barayikunda kuko yo bayikunda kabisa bari kuba baremye bari kuba bavuga bati nta kibazo mugabo uravye neza ukaraba urabona ko abanyagihugu bafise ubwoba kandi urabona ko na sendede kiragerageza kubakaruma ibabwira ko atacyabaye rero twizere ko byuko atacyabaye ariko nimba canabaye naho igikomere kandi tukasendede twihenuye tugira amahoro murakoze urumva wewe ugira uti ubabajwe gusa n'abo barundi bakomeretse n'inzu zabo nayo ivyo bigwanisho byari byo kudukanga byo kwica abanyagihugu canke kwica abo muri Kongo antuka ntivyari bigwanisho byo gukorera ineza Burundi nyene vyari vyabo tuzi amadiri yabo niko wowe uti bahomvye we ntaco bigutwaye de toute façon après tout nibo baduhungishije kandi bakoresheje ivyo bigwanisho nyene yaba accident yabo wabateye wowe uri d'accord ubabajwe gusa n'ingaruka mbi zabaye ku barundi ego cyane kandi ukavuga uti nejo mu gatondo ntihagire umuntu bazokwihenda ngo bariko barafunga canke bafata nabi kuko bo nyene bavuze ko ari accident ego nuko bandanye twakira abantu Prudence ndabona yagarutse hariho nundi muntu ariko arasaba ijambo ngenda bikora umuntu atari bwavuge witwa Gatore Prudence rindira tubanze twakira ubutari bwavuge hama tuce tukwakira nibaze nta problème attends 2 secondes canke Prudence muwe muravuga karibu ijambo ni gwanyu murakoze nagire icyo nsubije kuri ibyo icyo kintu nimwe ari muzukuru wame yavuze icyo nanjye nibaza ko nomushyigikira gato ibyo bamuhaye urumva yabihawe n'umuntu asanzwe abizi ibyo nibaza ko ari ikintu umuntu ashobora gukorera gato ikindi novuga ni ikintu nobwira ntwari sinzi kuyumva nukuri ngira kumva kari bushikiriza amasara umutegetsi umwe no yavuze ati ubutegetsi udashoboye kumukura uramwubaha nibaza yuko nimba ibigwanisho by'igihugu byahiye ntahombye sendedefte kuko sendedefte igihugu hahombye umurundi wese kuko tuzosubira kubigura mu mahera y'iwacu n'amakori n'amatagisi tuzoriho nibaza ko ari uruhombo ku gihugu cose si ku musendede wenyene canke mu FDP ko igihugu ni cyacu turagisangiye nta muhari kumiriwemwo kiretse gusa ushaka kwikumira ikinagira ngwire ntware n'ikintu kimwe tuze tureka guhendana twohereza intambara ku mbuga ngurukana bumenyi kuvuga ngo abarundi ngo baje mu mabarabara cyangwa ngo bagire gute wowe uri hanze y'igihugu ibyo nibaza ko bidashemeye ahubwo wewe woza mu gihugu mukababwira ati tutonde urugamba ko kuba hanze y'igihugu kohereza ibyo nibaza yuko ahari guhendana tumera nka babandi bababwira ngo jya mu mabarabara bafite amapasiporo bagasigara barabose nabo bariko mu yurira indege ibyo rero bibaza ko byose birahagarara kandi uko byongena kose uburano yavuze ati inkubi irabije ntihitana umwansi gusa n'umukunzi irajana nibaza igihe turimo atari cyo kohereza intambara ahubwo ari cyo kubungabunga amahoro n'umutekano
ni ico noshikiriza murakoze. Okay, urakoze ku ciyumviro cawe. Oya muze murazimya ama micro n'ukuri umuntu ariko aravuga biratuma haba ama echo menshi. So washikirije Ntwari umubwiye ngo byose ni sawa reka kwishure ariko Ntwari umwishure hakiri kare kugira dushobore guhijamba abandi bantu. Merci. Rambabaye sinajya umusereze yambwiye ko nakinda ndongera ngo telefone usanga ko ndumva avuga ngo yakubwiye ngo Burundi n'ubwa twese ngo ivyo bigwanisho bihejeje gutakara ngo ni vya twese ngo kandi ngo iyo havuze amasase ngo hapfa bose sinzi ibintu nk'ivyoya ariko sinzi. Okay, je wumvise oya numvise kandi je nibaza nimba ari vya twese aho rero nta uzobizira twizere ko bizogenda neza tuzoyeka tubibone ko ari vya twese by'ukuri none inyishu tuzoyibona muri rezilita ababomorewe bashobore kwishurirwa neza bashobore kwishurwa ivyononekaye bishobore gusanurwa mu muco baduhe raporo tubibone neza ko ari vya twese tubibone neza isiguro tuyibone bikwiriye nkuko bikenewe ngabo Dabizo bitazoba igitero kiboneke ko ari cya twese ibintu nk'ivyo nyene byose bibone reka dufate no kuvyabaye ubu hari vyononekaye bitari bike turabe ingene bazoshobora ko hari nk'amazu yahiye hari abanyagihugu bashoboye gukomereka rero byose tuzora ingene bafatwa nizere nayo ahandi hoho nibaza vya twese byo turabimenyereye ko ari vya twese n'ubundi niko bama bavuga ko ari vya twese iyo bari mu ngorane ibi vya twese iyo bageze mu vya CNDD bazotwara imyaka amajana 5 amajana 5 iyo mihimbiri irasara ubu twese turabarundi ubu harayigiye tuba abarundi ariko hageze kurya turasara. Oya sivyo Prudence hariho umuntu muri kumwe ariko arumviriza space iyo wuguruye micro umubwire azimye space kugira ushobore kuvuga sino haca haza amaeko s'il te plaît. Mugabo bon twavyumvise wewe wavuze uti Burundi n'ubwa twese Mathias yavuze ati ivyo muvuga ni ideal ni vyiza na majambo to muvuga hageze amatora ariko hageze kujya canke konona canke kugira iki voilà ce sont des opinions différentes. Tubandanye Gatore karibu ijambo ni gwanyu hakurikire Rutimigwa Geoffrey. Ego murakoze cyane. Hama jewe intererano yanje kuri ibi bintu byashitse ku muco baduhaye bavuga yuko ngo ibyo bari igwanisho byaturitse bituriwe n'umuriro. Nibaza yuko ahantu bibiko ibigwanisho haba ari ahantu hari sira hubakiwe kandi mu kuzimu n'imodoka zibizana niyo zishikira naho marema nta bigwanisho hamwe kebe tubwira ko byari mu mamodoka byiteguriye ngira ngo kugenda canke ariho bigishika rero ariko nkuko bavuga ngo abantu batekane nibaza yuko abantu botekana ariko umuco baduhaye ibyo byo siwo ijana kwijana botanga umuco ukwiye ibintu biriko biraba canke ngira ngo bazobishikiriza hanyuma ni systeme ya gisirikare nyene yo gutanga amakuru nuko tugira amahoro. Ego merci reka ndabasangize message y'umuntu en tout cas mu Barundi bari informé vraiment ashobora kuba ari nka numero n'imiburiburi hasi hambere yo bari ni numero 5 mu bantu ba mbere baronka ama information mu gihugu. So reka ndabasomereye vyaje kunyandikira ati ngo prime amahera yose yo kugura ibigwanisho kuva 2015 yakubitiye kuba inyuma hakaza des conteneurs vides canke ziri presque vide. Neva ngo yoba akeneye kumenya neza ubutunzi bw'ibigwanisho vy'ukuri igihugu gifise ngo niko kuca abiha umuriro kugira azoronke ingene abisigura. Voilà uyu n'umuntu très informé ambwiye ati hagira habe audit mu gisirikare. Neva yarakeneye kumenya vrai ibigwanisho bafise hanyuma parama prime yoba yari yarivye cane gose ngo kuva 2015 ngo amahera yo kugura ibigwanisho yahora yakubita mu mufuko. Uyu muntu yanditse ni umuntu ari très informé avuze ati birashoboka ko ari prime yahaturiye kugira audit ntibe neza. Voilà
nababwiye jewe je vous partage les infos uko ndazironka tubandanye Gatore yari yavuze harakurikira Rutimirwa Geoffrey ijambo ni gwanyu. Rutimirwa Geoffrey mwari mwasavye ijambo ndabona mutariko muravuga reka twakira umwuzukuru wa Sekanya. Yego murakoze natwe mu nyuma. Yego turakumva. Donc en fait iyo message uvuze mu nyuma niyo en fait ikinyereka yuko en fait ibyabaye c'est pas juste un hasard, c'est pas un accident kuko ijya base si umuntu ashobora kwinjiramo n'importe comment n'importe où ngo aturi ibintu canke ngo habe ngo incendie iri improvisé. Donc voilà, il y a quelque chose. Merci. Ok, merci beaucoup. Ikindi hari uwambajije ati nimba vy'ukuri ari drone yahateye, est-ce que hari explosion ya mbere bumvise? Kuko nimba biri muri sous-sol, c'est pas une seule explosion ihabomora, hari kuba nka zibiri canke zitatu imbere yuko bitangura guturika. Bon, ivyo nta nyisho ndabifise ko abaza kuronka amakuru yandi menshi baraza kuyadusangiza. Amakuru je nkuye ku muntu burya azi ibintu vyinshi cane nayo, ariko ashobora kumenya ivyo uno munsi ejo akabwirwa ibindi. Reka twumvirize hanyuma tubandanye dusangira amainfo. Umuntu akunda gushirako inkuru zo gutwenza mu Burundi yitwa Siho Turi Premier. Ok, merci. Uwitwa Siho Turi Premier, reka ndabapartage tweet yiwe. Yanditse ati le convalescent Bunyoni ejo ntibamugandagure ngo bamubeshere ngo niwe ari nyuma y'ibiturika. Ati General Neva turi maso ntuhirahire ngo ukore ikosa ryo kunyikisha Bunyoni wumva wokira mbega. Voilà, je vous partage ivyo vyanditse uwitwa Siho Turi Premier. Ok, abari ngaha basavye ijambo, uwo bafise ijambo ashaka gupartager bararipartager. Je vais kandi gusubira gusoma ama message no kuraba abantu bagize ama tweet yumvikana kugira ndabapartage ngaha. Ntwari Mathias peut-être. jewe gusa gitanga cyo novuga gitangaje nukuntu iki kigo nka kijya gikomeye bashobora kwihuta kuvuga icyaturiye ko nibaza yuko bari kubanza bakitonda kuko nibaza ko batanze bihuse kuvuga bivyerekana ko hari ikintu cinyegeje inyuma kuntu bihuse hari ico batazi nabo kandi buryo icyo utazi gupfa kukivuga ari ikintu kandi kinkavya barabara bazi ko abasende basuko nyene bihuta. Rero urabona ko umengo bashaka kwikurayo bavuge bati foko tutanga biriko biraba bagacapa kuvuga ati ni umuriro kandi rero ibintu vya installation ya electricité ahantu nkahajya twese turazigene bavyinstalla biba biri très protégé ku buryo n'amafisible nk'amajana ngahamwe akomeye ku buryo kurisiri kwirashobora gupfa guturira ntuze kandi hari ama protection y'amararo amusanga afise y'amazi ashobora kwirekura yo mugabo sinzi ko mugani baza kwaza ko bifise ama installation nyene b'installa ku buryo habaye umuriro basi avanye kubera atashobora guca haza abantu z'aba pompier direct mugabo ashobora kuronka ajya amazi azimya. Rero kuvuga ko ari umuriro amatara biragoye byerekana je n'umuntu kwikurayo bashatse kwikurayo kugira gusa batanga ikintu gishobora kunezereza abanyamakuru abavuga batwebwe turonka ikintu ko iyo bimara amasaha ngahe bataratora ico cyabaye byo mba byari kubera nabi. Rero niba abadede baragize vya bindi bakunda kuvuga byo guterera igufa imbwa. Ego niko byo novuga ngo babe baraduterera igufa ngo tube turajya.
twe turajya tusemple bake turanya turavuga naye ahandi hose numva ko bari umuriro ndavye sinzi mu electricien mugabo nama mbona amahano nyene hakomakomeye baba bafise ibintu vy'amatunze ku buryo nk'ibihugu biteye n'imbere bafise n'imiryango yiyugara ku buryo n'imiriro usanga idapfa gukwiragira hose bafise amafizible agize rero mbwa ntavyonzi sinoza kuvuga mbwa gusa je kubwanje numva ko mengo nakantu batubwiye turabe ko vy'ukuri iyo ntuze izogumaho mugabo kubera abantu nyene urabazi bazotugumiza muri ivyo nyene kubera nimba ari prime yabituriye bomugira iki nimba ari Evariste yavyitururiye bomugira iki nimba ari niyo drone yavuye hanze yo boyigira iki byose ofete naco babishoboye ko mugani wawe yaba drone naco babishoboye ko yaba prime yabituriye kugira ntibabone ayo yariye naco babishoboye ko yaba neva ofete urumva vyabaye hariho ama message ariko araca kuri WhatsApp hariho umwana yitwa iriho Ohana yatakaye kuri ibi bisasu byariko biravuga afise 7 ans amazina y'abavyeyi biwe arayazi banditse bati tubakanyosha muri Musama numero 68 bon reka ngire screenshot ndabipartage abantu baza kubona uwo mwana bamenyesha abavyeyi biwe ko bamubonye umwana w'abandi ntatakare okay reka tubandanye umwuzukuru mwe muragira ico mushikirije umwanya nshobora gupartager iyi message y'uyu mwana w'abandi bon nta byinshi jusque là nshobora gushikiriza ariko navuga yuko munition nk'ijya ku muntu yabwiye afite ni stock ishobora gutanga ibigwanisho byose ku makambi yose donc ça veut dire ibyabaye byose ça veut dire ni ikintu gishobora kuzotusha même ku ba contribuable parce que là umenye ko azoshikiwe ukurumva ibyahiye ça veut dire ni nama taxi y'abantu c'est ça mwuzukuru uriko uravuga canke message yagiye nabyo sinzi ko mwanyumvise nakumvise je ndiko ndagerageza kugira screenshot hama kugira nkate message y'umuntu ntibabone uwanyandikiye burya abarundi bameze ukuntu mais nshobore gupartager izina ry'uwo mwana ukuntu yitwa na numero z'abavyeyi biwe abamubona bashobore kwandikira abavyeyi mu mpe 2 minutes biramfata akanya gatoya no y a pas de souci fata umwanya wawe ariko undi wese afite icyo ashikiriza nibaza ko ashobora kuduza urutoki akavuga yasigaye simfise yoshikiriza ariko nyene umuntu baravuga ko turi ngaha hejuru ariko gusa je novuga nti nk'ibyo waravuze ngo na mataxi y'abanyagihugu amataxi y'abanyagihugu gashahu ubundi hoko n'ubundi bayiba bijya bigwanisho bajya basendede nta n'uwomenya ko n'ubundi byari none ubona biriko birafasha iko n'ubundi gica abanyagihugu ahubwo je mbona nyene reka ahubwo babanze bakome baje muri mwe gusa ikibabaje ahubwo nuko ejo baja gusanga baja gusubira bimwe ngo abanyagihugu ngo nimuzane ngo wikaye ngo udafise ikaye ngo niyishuri 10,000 batanguye kukurondera amategeko adafashe bashira ku bantu kugira ngo nyene babatoze amahera canke numva ngo bariko barimba ubutari hajya nimba ari sare abantu bise ngo bariko ababirigi bariko barimba ubutari sare ababirigi bazobagurira ibigwanisha handi hoho sended ibintu batugirira rero mu mchezo ya ndani yabo shani bagire kuko hari wanditse ati message nagira ndaguhe kuri audio ati yavuga yuko no kuri scam harashwe ati sinzi nimba bifatanya naho reka turaza turabandanya durekorta ama info tugira monitoring hariho n'indi message naronse ivuga ibinyeneye umwuzukuru avuze ati yari nk'ikambi ariyo idispatcha ama munitions yose y'igihugu donc
je nahora ngira irya ya Mwaro niyo ya mbere ikomeye apparemment niyo yindi iyi iriko irasha niyo ya mbere yari ikomeye. Voilà hama ndabona hari imbonesi ziriko zishirako ama video ngo bariko binwera ibiyeri nkaho umenga ivyabaye birabaryohera. Ok bon ivyo ntavyo ngira mpartage nibaza ko ntaco bitwungura. Voilà hariho umuntu wundi yasavye ijambo ngira ndamuha ijambo hanyuma jewe je vais fermer le space kuko ivyari bihari byose vyo kuyaga twabiyaze turi sayine irenga. Amakuru twaronse possibilité ahari en tout cas ikiri sûr nuko ce n'est pas un accident. Voilà ça c'est sûr et certain. Qui aurait causé l'accident ni ibintu interne. Hariho iyo speculation yuko Neva yarashaka guharura ibigwanisho bihari mu gihugu peut-être kugira yipositione mu ntambara arimo muri Congo muri ibi bintu bariko baragira vyo gushaka kugwana n'u Rwanda. Hanyuma apparemment Prime yoba yahaturiye kugira ntibamufate mwikosa. Iyo ni info mpejeje kuronka haheze nta na 10 minutes iheze. Ariko ama info yose ngaho yagiye aracana ko nka bose baremezanya yuko kijya kintu kitari accident. Izindi info dukura ku yandi makonte bo bariko bavuga ko ari amadrone yabigize. Voilà izindi info nuko vyoba vyabaye mu makambi ashika abiri. Est-ce que abo bantu barasanye muri scam? Est-ce qu'il y a des paniques? Est-ce que vyari ibintu vyari prévu n'abantu bikitse mu kiza? Ntavyo tuzi. Tuzoza turamenya amakuru pore pore nuko. Ndabona Prudence kubw'Imana afise ikintu canyuma ashaka kuvugamo. Sinzi dupfe kumwumviriza hanyuma mugabo je vais clôturer mukanya je vais clôturer. OK. Prudence karibu ijambo ni gwanyu mugerageze kurishikiriza mu minota nk'itatu hanyuma umuntu arahava clôturer kuko ndiko mbona ama message acana ko nka yose asa hanyuma voilà tubandanye. Mbona umenga Prudence ntiyaduze. OK voilà ingangire refresh kuri kuri laptop kugira tubone nimba hari hayandi ma info mashasha kuri Twitter ariko araza y'abantu bariko baravuga kuri bijya vyabaye. SOS Media banditse article baje gupublier il y a 15 minutes. Ati Bujumbura secoué par des explosions à Musaga, des projectiles touchent des habitations, la population en alerte. Je vous partage l'article muze kuyisoma. OK. Voilà. Jewe ico no hanura abantu vraiment ni mugume mu mazu kuko murabona yuko King Umurundi yanditse ati hariho abahunze barava mu mazu yabo biruka hanyuma hacaza ibisuma kwiba mu nzu zabo. Ego c'est vrai amagara aruta amajana ariko aussi je nibaza yuko iyo uri mu nzu ukaguma muri corridor uri plus protégé kurusha uri hanze kwibarabara aho bikugwako utazi niyo bivuye. Je niyo conseil ndabahaye ariko mushobora kumviriza bamwe n'abandi baje ngaha bavuga ibi baciyemwo. Ingenda be kuri WhatsApp ko ari ibindi bishasha. Hariho abanditse ati abavyeyi b'uyu mwana boduhamagara twamuhitanye kurikira twamuhawe n'umukozi yaramufise amwirukankana abuze uko abigenza. Reka nshireko screenshot kugira izi message muzihanahane. Voilà. OK hari uwunyandikiye sinzi ko ari gihuha
hari umuntu anyandikiye ariko bon wewe sinemeza ko ari umuntu afise ama info cane nk'ujya wundi yanyandikiye bijya vya prime ariko hari unyandikiye ati tohoza neza neva yobaheje kujabuka agiye muri Tanzania. Bon ivyo ntaco ndabizi ko reka gusa partage message z'aba bana bariko baratakara kugira uwogira icafashije agira icafashije abavyeyi babo bahumure. Voilà ndashize ko iyi message y'umwana wa kabiri inge ndabe kandi kuri WhatsApp biko biracanako. Bon ibindi reka tuvyihoze. Voilà hariho bon bagenzi reka tugeze ngaho reka nugare space murakoze mwese ko mwaje kudushigikira ku makomantere yanyu ku muco mwaduhaye mu butandukane bw'ivyiyumviro byanyu mwese ico mwashikirije karibu cane. Merci mwuzukuru kuri expertise en tout cas tu nous as partagé ivyo mugenzi wawe yakubwiye. Merci Mathias tu nous as partagé wewe uko bibona uko vyumva. Bantu bose mwafashe ijambo mwese mwaje ngaha kumviriza mumbabarire section commentaire yari yugaye sinzi gituma mugabo hari abanyandikiye yuko Twitter isigaye ifise problème muri no misi ngo sijeje nyene nagize space idafise section commentaire donc vyari bigoye aussi gushobora gusoma ama commentaire y'abantu bariko barandika nk'ivyanashoboka tout simplement kuko section commentaire yari yugaye. Reka rero na hejo ego la nuit porte conseil dusengera biwacu bagumye mu Burundi Imana ibazigame ibintu bigende neza murava mubaza ngo ibiki en tout cas ibintu bitajanye no gusambura ubuzima bw'abandi atacu basavye d'accord. Dusenge n'ukuri Imana izigama abarundi yego nuko Imana ibane namwe ijoro ryiza. Bye bye.